je nzobivuga ngende navyo nzokwiremeza eka eka ikibi nuko nzovuga amakosa mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga nta n'ikindi. Subiriye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kumwe natwe ngaha kuri no mbonesha kure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse bivanye naho dukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone canke subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza. Muri ano makuru ndi buyatangure nkushikiriza inkuru ivuga ko Gervais Ndirakobuca umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi ariko ashaka gutanga imihoho. Ni amakuru atari meza, ni n'amakuru kandi ababaje. Aragira ati jewe nzobivuga ngende ntavyo kwiremereza, ikibi nuko novuga amakosa mugabo ukuri ndakuzi nzokuvuga nta n'ikindi. Ivyo umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca yabishikirije i Ngozi kw'igenekerezo rya 5 Ruheshi 2024. Vy'ukuri ni bande baboheye amaboko imugongo umushikiranganji wa mbere ku bibazo vyinshi muri kino gihe? Gervais Ndirakobuca aranuma, aramutse avuganaho akerekana ko we ataco ashoboye, ashima kuvuga ukuri akerekana ingorane ziriho ariko akaba nta ngingo ari bufate. Amakuru dufise aremeza ko Gervais Ndirakobuca atorohewe, arazi imigambi yo kumukura, aramaze no gushaka gutanga imihoho. Ibihe si vyiza kandi nawe nyene ntabihisha, ariko aravuga umengo ari muri societe civile siwe mukuru wa leta. Kera twari tumuzi nk'umugabo afata ingingo, none ubu vyarahindutse. Vyinshi kuri iyo nkuru ni mukanye mu buryo burambuye, ntuje kure. Nayo kandi ibiro vy'umukuru w'igihugu vyazindutse vyibutsa abarundi ko Perezida Ndayishimiye hazokwiza imyaka 4 ku butegetsi mu ndwi iza kw'igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2024. Vyibutsa ko yatowe mu majwi 71.5% kandi ko yaranguye vyinshi mu bisata bitandukanye vy'ubuzima bw'igihugu. Iyi nkuru muyakiriye gute vy'ukuri? Nimutwandikire munyuriye munsi y'ino video muri commentaire. Perezida Evariste Ndayishimiye yaje ku butegetsi idolari rimwe rivunjwa ibihumbi 3 vy'amafaranga y'u Burundi. Ubu idolari rimwe rivunjwa ayarenga ibihumbi 6 vy'amafaranga y'u Burundi. Mu myaka 4 gusa y'ubutegetsi bwiwe, ifaranga ry'u Burundi ryatakaje agaciro ku rugero rw'100%. Tugiye guhimbaza imyaka 4 mu gihugu, ibintu vyankenerwa vyahoze ari ibisanzwe kubironka ubu vyarahindutse ibitaboneka. Ibirwanirwa, ibisaba ibiturire, igitoro, isukari, ibiyeri, ifumbire n'ibindi. Ubushomeri bwaragwiriye kugeza aho baburamatari batanguye gusaba ko umushomeri atosubira kuronka inzu apanga. Ubukene n'inzara vyariyongereye bikomeye. Ibintu vyabonetse ubwa mbere mu Burundi ku ntwaro ya Ndayishimiye. Muri iyi myaka 4 hari ibintu vyabonetse ubwa mbere mu Burundi, aho umusirikare w'u Burundi agurishwa akambikwa umwambaro n'ibendera ry'ikindi gihugu agapfa umuryango ntubimenyeshwe, aho umupfasoni w'umukuru w'igihugu aterura umuryango wiwe wose, ni ukuvuga abavyeyi, abavukanyi, abana, abagabo n'abakenyezi babo bavukana, akabajana mu rugendo muri Amerika ku mafaranga y'igihugu. Uwo mupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora kwambara mu munsi umwe imiliyoni 60 canke 80 ataco yinona mu gihugu, haba umugabo atwara bishwe n'inzara. Umukuru w'igihugu n'umushikiranganji wa mbere bapfa umupfumu. N'ubwa mbere mu Burundi twumvise umukuru w'igihugu yigamba ko afise ibigega vyuzuye amatoni y'ibifungurwa mu gihugu, abanyagihugu bishwe n'inzara, akemanga ko atazi ko ubuzima bw'abanyagihugu buzimvye. N'ubwa mbere umukuru w'igihugu ategurirwa amafaranga yo kumubeshaho miliyoni 350, nawe akayarwiza gatanu mu kuyafungura, ni ukuvuga umuriyaridi ndetse n'imiliyoni 700. Umuryango w'umukuru w'igihugu warakomeye cane muri iyi myaka 4.
nivyo umuryango wiwe yarawukoreye ibidasanzwe. Abana b'umukuru w'igihugu bahawe amamiliyaridi mu mugambi payeje ndetse no muri bije. Ubu nibo bashinga amahinguriro n'amasosiyete. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu yakiriye amamiliyaridi y'imfashanyo z'igihugu azikoresha mu migambi yiwe yigenga, ku buryo abashikiranganji ba mbere bose ni ukuvuga Alain Guillaume Bunyoni ndetse na Gervais Ndirakobuca bisanze ata butegetsi bafise. Bibateranya n'umupfasoni w'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu yavuze ko yifatiye igitoro, amafaranga ashirwa muri sosiyete y'umupfasoni wiwe Prestige, birangira ata gitoro kiboneka mu gihugu. Uyu muryango waraguze amazu menshi harimwo n'amagorofa, wihaye amahegitari y'amatongo n'amararo mu gihugu cose n'ibindi n'ibindi. Imiryango y'Abarundi yo iri mu bukene buzura inzara, mu marira y'ababo banyuruzwa hatacamira, mu karenganyo kiganje mu masentare. Urwango rw'amoko rwasubiriye kwigishwa icese. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi nta kibanza bafise mu gihugu. Umugambwe SNL uherutse kunyagwa, ibinyamakuru vyigenga ntibirekuwe, amashirahamwe yigenga ntarekuriwe mu Burundi. Mu myaka ine nta na kimwe cakozwe ngo Abarundi basubize hamwe, maze abahunze bagaruke mu Burundi. Kugara imbibe duhana n'u Rwanda vyongereje ubukene mu Burundi. Bahora bashora umwimbu mu Rwanda, aho vyatumye abaja kurangura mu Buganda batoroherwa. Vyongereza amagorwa ku bahora baja kwivuza mu Rwanda. Intwaro ya Perezida Ndayishimiye yari yatanguye Abarundi bizeye impinduka. Amajambo meza menshi cane yaravuzwe, ingiro yarabuze. Ubu umwiheburo niwo wasubiriye kwiganza. Nayo mu bindi kandi nonyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko Asquinase Nyandwi ari igihangange co mwijabe mu gisagara ca Bujumbura. Abanyagihugu baba muri karitiye Jabe mu gisagara ca Bujumbura baratabaza. Umutekano wabo urabangamiwe ku rugero rudasanzwe n'umukuru w'imbonerakure muri iyo karitiye. Uwitwa Asquinase Nyandwi afadikanije n'iyindi mbonerakure yitwa Vianney. Zino mbonerakure zitwa ko ziri muri komite y'umutekano, ariko ivyo zikora nivyo nyene bihungabanya abanyagihugu bari babanye amahoro. Amarorerwa yabaye ku wa gatandatu uheze igenekerezo ry'umunani z'ukwezi kwa gatandatu 2024, inyuma gato y'isaha 2 z'ijoro. Hari abana batatu b'abahungu bo muri karitiye Jabe bafashwe mu gihe bari bavuye kuramutsa mugenzi wabo bigana. Abo bana bariko barigina ko baheruka guheza ikibazo co mu mwaka w'icenda. Bariko barataha niho bahura n'umukuru w'imbonerakure muri Jabe, uwitwa Asquinase Nyandwi, ari kumwe n'iyindi mbonerakure bagendana yitwa Vianney. Asquinase yabaye nk'uhamagara bano bana, atangura kubaryosharyosha ngo agomba kubagurira inzoga bita Sapporo. Amaze kubashikira neza yaduka abadedaguza ngo bavuye hehe, nabo bavuga ko hari abanyeshuri baba mw'ijabe bavuye kuramutsa umugenzi wabo. Asquinase ati murabesha mwebwe, muraba Redi Tabara. Aja ko atangura kubahuragura afatanije na Vianney. Abana barakubiswe barashaya, uwurengana abazi aca arabavugira, abwira Asquinase ko ariko arabarenganya. Uyu nawe nyene aca arafatwa arakubitwa kugeza aho bamuca agace k'ugutwi. Abanyagihugu bo mw'ijabe bahavuye bashwa baduka kuza kuraba ivyo ari vyo, kubera induru bariko barumva. Baragerageza gutabariza abo bana birananirana. Abajejwe umutekano barahashitse nabo nyene biragorana rwose. Uwujejwe abapolisi aho mw'ijabe yagize aravuga Asquinase Nyandwi, amwishura ati iyo nkoho witwaza wibaza ko wantanze kuyikorako? Ivyo ujejwe nivyo nanje njejwe, reka kunyinjirira mu kazi. Umupolisi abonye arengewe ahamagara mugenzi we atwara igipolisi mu Nyakabiga araza. Abapolisi baca bafata umugambi wo kuja gupfunga abariko barakubitwa, babajana mu gasho mu Bwiza.
aho ngo hari mu nzira yo kubakingira kubera batinya ko Askinase yohava abasanga mu mihana yabo. Bukeye b'abana b'abahungu n'umwe yabatabariza bararekuwe barataha. Ivyo vyabaye bamwe mu bajejwe intwaro barorera, abandi banyegeye kubera batinye Askinase Nyandwi. Imbere yiwe nta jambo bafise, baratinya ko ababuririra isoni mu bantu. Uyu Askinase Nyandwi yazananye hehe? Askinase Nyandwi ni imbonerakure yo mu Rumonge. Mu ntumbero yo gucunga abanyagihugu CNDD-FDD yibaza ko batayiyoboka, hari imbonerakure yagiye iranyenyagiza mu makaritsiye atandukanye ya Bujumbura. Izo mbonerakure zica zinjizwa muri komite z'umutekano, mu nyuma ugasanga zisigaye zifise ububasha busumba ubw'igipolisi. Haba ku murango haba mw'ijoro, Askinase Nyandwi agendana motorora nk'uko bimeze ku bajejwe umutekano. Mw'ijoro arakizura, agahagarika abantu, agakubita abashatse. Ntatandukanya abagabo n'abakenyezi, abato n'abakuze, uwo ashatse wese arahuragura. Askinase na bagenzi we bafise ikibuga bakorerako, ahari koperative Sangwe yabo. Aho bahise mw'ikosorero, nico kibanza co gukubitiramwo umunyagihugu atacamira. Umugoroba ugeze naho abafise imiduga nabo bategekwa kuyibika hamwe, maze Askinase na bagenzi we bakitwa ko bayirarira. Uwufise umuduga wese afise amafaranga ategerezwa kubariha. Ayo ni nayo izo mbonerakure zikuramwo ayo kuguramwo inzoga za Sapporo, ku mugoroba ugasanga ziraborewe, zigahera aho zikubita uwurengana wese. Umunyagihugu ati twese twuzuye ubwoba. Abanyagihugu bo mw'Ijabe bavuga ko basigaye babayeho mu bwoba bwinshi. Hari uwatubwiye ati umugoroba ugeze ntawugicaruka hano, turatinya ko bafata ku nguvu abakenyezi bacu n'abana bacu. Nta mwana tugituma ku mugoroba. Mu gatondo ugize ngo urazinduka, izo mbonerakure zica zigufata. Twaragowe, ubu hano umengo ni mw'ibohero. Turasavye Mairie de Ville adutabare, nadukurireho uwo Askinase Nyandwi. Nta mutekano yaje kuduha, ahubwo yaje kuduhungabanya. General de Brigade Jimmy Hatungimana arongoye igisagara ca Bujumbura arakwiriye gufata mu minwe kino kibazo, agatabara abanyagihugu bo mw'Ijabe. Bino bintu birateye isoni, aho imbonerakure yiha gukubita abanyagihugu uko ishatse, igasuzugura abapolisi n'abajejwe intwaro. Ako ni akajagari kabi cane. Ino nkuru nkaba nyisomye neza na neza nk'uko yanditse ku rukuta rwa Pacifique Ninahazwe kuri Facebook. Ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama uba udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure.